Yes abakunzi ba Buzima Bwabany'Africa TV turabaramukije bari mu gisagara ca Bujumbura abari hagati mu gihugu mwese turabaramukije bari hakujya y'amazi mwese turabaramukije abadukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube babandanye bagira subscribe kugira babandanye babona ibikorwa byacu dukora n'amasanamu yacu dukora meza mubandanye mukurikirana n'ibiganiro tubashikiriza muri rusangi mubandanye kandi mudufollowinga ku mbuga zacu zose zitandukanye dukoresha ya rubuga rwa Instagram ya rubuga rwa Facebook ya rubuga rwa Twitter twese hose turahari nka Buzima Bwabany'Africa TV n'umunsi Buzima Bwabany'Africa TV twabatembereje mu bibanza bimwe biri mu gisagara ca Bujumbura benshi barabimenyereye ni kibanza kiri mu Buterere muri zone ya Buterere ahantu henshi murabona aho magaze benshi muramenyereye n'ahantu mubona yuko magaze mu Yarara canke Nyabarega mu Kirundi gitandukanye ni bimwe mu bibanza bisanzwe bizwi mu gisagara ca Bujumbura abaherere mu gisagara ca Bujumbura begeranirizaho umucafu uva mu ngo zitandukanye aba mu gisagara cyose ca Bujumbura aho bavyegeraniriza akaba ari ngaha mu Buterere niyo mpamvu twashimye kubazanaho impamvu rero twashimye kubazanaho nuko hari abantu ubona birirwa muri iryo Yarara nituzi ngo bakora iki nituzi ngo babayeho gute kubera iki twama tubabonaho imisi yose ino musere n'umunani imyaka 28 iraheze uri muri iki kibanza ni giki umaze gukura ngaho uvuga ati jewe aha hantu impamvu maze imyaka ingana uku maze kwakura ikintu kimeze uku ni giki ashana na kimwe gusa rubuze ikintu maze kuronka no kubera nje ngaha ndaronka amakaye y'abana nkagurisha amakara nkaronka amakaye y'abana nirase abana bajya ku munsi ugereranije ku munsi ivyo bintu urondera ngaha yaba amakara yaba ayo magufa yaba n'ibindi bintu nimba ari ivyuma ibindi byose murondera ngaha ku munsi ushobora kuronka nk'amahera angana gute rose n'igihumbi ndashima amahera menshi umaze kuronka uvuga ati uyu munsi nimba ari Imana yampezagiye no munsi naronse vraiment umaze kuronka amahera angana gute menshi ubona ati jenga kweri nayaronse nayo uraro Ubu buzima bw'amakara hari umuntu yoronka amahera arengeje cyane hoho biraborohera kuronka abantu bagura aya makara aho muraronka aho muyashorera uraharonka uterekera ijana amakara y'ijana muyapima kuko uratereka ku mafunga yego kugira uzokwiza amakara murumva abakunzi ba Buzima Bwabany'Africa TV murumva yuko ari ibintu bitangaje cyane amaze imyaka 28 ari muri iki kibanza uko wahora ukibona kera niko kikimeze n'ubu oya ubu byarahindutse uko twaronka amakara ubusiga tukiyaronka wibaza yuko ingorane yabaye yayo kubera ibihe byagumye bihindagurika nta kundi ibihe byagiye birahinduka ego birumvikana mbega iki kibanza hamwe wokumva yuko gikuweho mbega ubuzima bwanyu bwoba bumeze gute buhagarara nako atakandi kazi tworonka nk'ubu turonderera hose turondera ku kazi k'amatasha tukarondera mu buzi bwo gukora ikiyede ariko tububuze tuza ngaha kugira turondere ubuzima bubandanye utabandanije naho urumva abana uca bamererwa nabi wadusiguriye byinshi ufise abana bangahe mama ufise abana 5 abana 5 bose batunzwe no buzima oyaye umva umugabo burasahiriza ibintu kuranga birasahiriza mu rugo birafasha cyane ni giki wosaba uwogira icagufashije muri bangahe mukorera muri iki kibanza turi benshi n'ubusi ntiwaje kubera bamwe baruhutse kubera ku musi wa Mungu mbega ugereranije mushika nk'ijana canke se nkana turarenga nk'amajana 2 mwese mukorera muri iki kibanza yego abagabo abagore abana turi benshi mwese murondera amakara abandi bakarondera ibivodoka ivyuma turondera byinshi muraronka aho mu afisa abakiriya banyu nyene baharaho mushikana gusa bagaca baba mahera yego baraza abakiriya baraza bakatugurira ikiro 300 babasanga ngahanye
badusanga ngaho nyene nko ku musi y'imiro musanga ngaho bazanye imizane yo kugura ivyuma. Okay, nibyo uwo shaka kubafasha abantu benshi baravuga yuko babasanga harya hari ababita amazina atandukanye, hari abavuga yuko bakabita ibitandukanye. Ni giki wo babwira? Ikintu no babwira jewe mu bisanzwe bodufasha bodukura nk'aha hantu bakaduha ibintu by'imitahe tugacuruza kugira iki ubuzima bubandanye. Mugabo atari uko tuzokuma tuza gutora amakara ngaha nyene kubera ariho ubuzima buri tuguma turonderera nta kundi. Azi imyaka 28 ari Yarara ni kibanza abantu benshi barakimenyereye cyane mu gisagara ca Bujumbura. Ni kibanza cegeranirizwamwo ibintu byinshi bitandukanye bicafu byavuye mu ngo zitandukanye mu gisagara ca Bujumbura mu mihingo yose yegereye gisagara ca Bujumbura. Ariko murumva yuko hari abantu batunzwe n'ici kibanza nko mu mama yatwiganiye atugiye yuko amaze imyaka 28 akorera muri ici kibanza afise abana byinshi. Ufise abana bangahe? 5. Abana 5. Murumva yuko ari ibintu bitangaje cyane. Mbega mama ni giki mwosaba canke nakaye kajambo mwoshikiriza abantu canke murafise ikintu mwoshikiriza mwebwe ubwanyu? Ibyo dufise ni byinshi, ibyo umuntu afise ni byinshi yoshikiriza kubera twega turosaba tuvuza ibintu bashobora kudufasha ntabyo turonka. Umuntu rero batavyo turonka yo mpamvu n'umuntu yoshaka kirekera kuzaragira ante kuzaravuga. Iki kibanza ni kibanza muboneka yuko batamo imyanda itandukanye, imicafu itandukanye. Mbega nta ngwara mushobora kuba muhandurira ahantu? Irimo ntayo, kuko benshi baravuga mu Yarara nturagwara n'umunsi numwe bivuye kuri imyanda? Oya, nta n'umunsi numwe n'abana banje ntibakunda kugwara. Bose bahora baza ngaho? Bose baraza kurangura nk'ivyuma, kurangura ibivodoka, nta numwe aragwara ngo kubera ikibazo cy'Yarara. Kandi kuva imyaka yose ndabitoye nta Yarara ririgeze ari ngwaza n'umunsi numwe. Abavuza yuko bigwaza ubabwiye iki? Oya, abo bavuga ngo biragwaza no kubesha baba bagwaye izindi ngwara ntiri Yarara rishobora kugwaza na gatoya. Bakunzi bamusema bakunzi bamusema kuri TV murumva yuko ari ibintu bitangaje cyane. Urakoze cyane mama. Muradushikira imbere muvuga ati twega twaragiye muri quartier Mgaruro. Yes, bakunzi bamusema kuri TV murumva yuko ari ibintu bitangaje cyane. Byinshi mwabyumvise batwigana ibintu byinshi. N'ubuzima butangaje cyane basigaye babayemo bazibira basaba. Murabona yuko ari kibanza nk'uko yatwiganiye kirimo abantu benshi, abantu batandukanye, byinshi biri ngaho niho bizera ibintu byinshi bitandukanye bakimurira mu karasiyo cyangwa iki. Murabyumva yuko ari ibintu bitangaje cyane. Iyi ari Musema kuri TV turabashimiye cyane ababandaje badukurikirana mu bandanye mugira share, subscribe na comments kuri account yacu ya YouTube, bandanye following ku mbuga zacu zose zitandukanye dukoresha aba Instagram